Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV mu makuru hamwe n'ibiganiro tubagezako. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru twabateguriye, turi kuwa Mungu kw'igenekezo rya 15 Kigarama 2024. Harabura imisi idashika 16 kugira ngo mwaka 2024 uhere. Turabakengurukiye cane rero abamaze kubana natwe bakanda kuri subscribe canke sabone. Muri mwanya rero mutwemerere tugaruke mu nkuru ikomeye cane iriko iravugwa mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Nimba hari umuntu muri CNDD-FDD hatari gupfa kubogoza ni General Prime Niyongabo. Nkuko amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi bivuga, inama zimaze iminsi ziba zingene Prime Niyongabo yobogozwa, ariko bagasanga yaramaze kuzibira impande zose. Bamwe mw'iperereza ry'u Burundi bakaba baherutse gushikira Varisito Ndayishimiye bamumenyesha ko gukura Prime Niyongabo yoba arabibangiriye kuko hokononekara vyinshi mu gihugu na rirya twimirije amatora ya 2025. Prime Niyongabo ntuzopfa kumubona ahariho hose, aracunzwe bikwiye, afise abajeneho benshi bamushigikiye, ntuzopfa kumva ijambo ryiwe n'umuntu akaze yihoreye. Aribaza rero ati Prime Niyongabo none nta bunyonyezi akora nk'abandi canke nta makosa yagirizwa ku buryo atabogozwa nk'abandi? Ntawo kwemeza ko atoba asahura nk'abandi, ariko ari mu bihangange bivuga rikijana mu gihugu c'u Burundi. Muribuka mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda havugwa ibihuha vya kudeta, General Prime Niyongabo yaragerageje kubogozwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Yagiye mu rugendo yahoramwo muri Cuba na Amerika, yanditse ikete ryo gukura Prime Niyongabo, ariko Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere nawe akaba ari general mu gipolisi akaba yaranze gukura Prime Niyongabo. None muri iki gihe Prime Niyongabo na General Ndayishimiye vyoba vyifashe gute? Turabahaye kaze. Jana kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Imyaka 11 General Prime Niyongabo ni yamazarongoye igisirikare c'u Burundi. No bwa mbere ivyo bishitse mu mateka y'u Burundi, mbere yiwe washoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye, yagitwaye imyaka 9 kuva mu 1967 gushika mu 1976. Muri iyi myaka ine iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'ingi ikomeye y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, basanzwe banahuriye kuri vyinshi ko Ndayishimiye na Niyongabo n'abagenzi ba kera. Ndayishimiye hagarikiye ubugeni bwa Niyongabo mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni. Prime Niyongabo yamye ari uwuhumuriza ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi. Muri yari rwo kwigezeho Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Varisito Ndayishimiye. Muri aya mezi ya nyuma ishusho y'umwizigirwa President Ndayishimiye ariko iratakara kwa General Niyongabo. Igisirikare kivugamo busuma bukomeye, General Niyongabo akaboneka nk'uhagarariye ubwo busuma. Abasirikare baridogera cane Prime Niyongabo. Ndayishimiye bikaba bizomugora no kugumana mu gihe abangamiye abandi ba General yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amatwa zumira General Prime Niyongabo ntabwo bizi ko igihe asigaje mu bagaco bari gito cane, n'amazina y'abashaka kumusubirira aranugwanugwa co kimwe n'ibindi bihangange. Tekewe n'ubwo muri kino gihe nawe yoba ari mu bahiko baragerageza kurungika n'imiryango hanze kubera bataziyo ibintu bija bitera. Mu mpera za ndamukiza 2023 abasirikare bongerewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi rero yararwije hafi inshuro zitatu. Ivyo vyabaye mu gihe hari haciye imisi mike cane General Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cose basaba kwihangana, avuga ko ata amafaranga ariho ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ishavu mu basoda ryari ryinshi cane nyuma y'ivyo biganiro. Henshi nta n'ikibazo c'abasoda bamubaza kubera umubabaro. Icababaza rero abasoda n'ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuronka n'agatike ko kuja kuramutsa imiryango, ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo y'umurengera mu kugura amaparasera ya miliyaridi, kubaka amazu agerekeranye, kwihariza urudanazwa rw'imiti mu gisoda hamwe n'ibindi vyinshi cane. Benshi rero muribuka amakuru ya RP yavuga ingene General Niyongabo yafatanywe muri Kigarama 2022 amadolari y'ibihumbi 200 yarajanye
mu rugendo, bikaba bivuga ko rero yafatiwe muri Kenya. Kongera imishahara y'abasoda rero ntivyasavye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka, niyo mpamvu mu gisirikare hakwiye urukurukuru kw'amafaranga bongerewe ari ayo bahora bibwa, mugihe ata nsiguro itanzwe ntanke ko urwo rukurukuru arirwo abasoda bazogumana. Hari haciye rero amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda DCT. Amatohoza rero yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'aba basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe bamwe, ugasanga nk'umusirikare umwe baramuhemvye amamiliyoni ku kwezi, bagaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi by'intwazangabo bikora muri DCT basanze vyaratunze ku rugero rutangaje, aho usanga bamwe mu bafise amazu nka yose ya Bujumbura baraguze n'imiduga vyimvye, bamwe mbere n'imiryango barayirungitse muri Canada. Amakuru y'ibanga rero akwiragizwa mu basoda avuga ko bano basirikare baba barakoranye na General Prime Niyongabo. Ayo makuru rero akavuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa n'intonde zibiri z'imishahara, rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda, n'urundi rwajako imishahara abasoda bahabwa. Biragoye rwose rero kumenya ukuri kw'ayo makuru, ariko arakwizwa mu basoda. Ico bikoze hari ibisongerezi byari bigeze mu ibohero kubera ubwo busuma. Hari n'abasirikare birukanywe kubera amakonti yabo yaciye kwiyo mishahara y'ubusuma. Muri DCT ibisongerezi byasubirijwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga yibwa cane nayakurwa mu mishahara y'abasirikare baja mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrica. Umuntu afatiye ku basoda baja muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi 600,000 vy'amarundi ku kwezi. Umuntu yafashe ku buri kwezi muri Somalia hakaba hari abasirikare baba 5,000, no kuvuga ko buri kwezi babatwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga rero yose abasirikare bavuga ko atazi yaja, n'amakuru rero ariko arakwiragizwa mu basirikare akavuga ko President Ndayishimiye yarakaye bikomeye maze kuronka amakuru yose y'ibibera mu gisirikare. Basirikare nahazwe rero akemeza ko hari intwazangabo baganiriye zamweretse ingene abasirikare bari bagiye gufungura kuva muri Mugaka 2023. Abasoda rero bari basubiye gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho, ivyo baheruka mu myaka ya kera, kuri bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya. Harimwo inyama, amata, umukate, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa hamwe n'ibindi. Niko amafaranga y'igisirikare kizokoresha mu gufungurira abasoda yongerejwe, ariko abasoda bo bakemeza ko ibi byose bari basanzwe bavyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka rero abasirikare barafise n'imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakoronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashimira Imana. Yose ni amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Mu vyifuzo vyabo abasirikare bashaka ko ivyo vyokorwa nko mu bindi bihugu bimwe bimwe vyubahiriza umusoda, aho aya mafaranga yose yongererwa ku mushahara w'umusoda, hanyuma rero hagashirwaho imangazini za gisirikare aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikeneye. President Ndayishimiye rero haribazwa niba azoshobora kwikura General Prime Niyongabo. Kino kibazo kirahanze President Ndayishimiye muri kino gihe ariko agwana n'ibihangange vyinshi. Intambara y'Ebe na Bunyoni yaraheze, ariko akaba yaraherutse no kwitarira n'ibindi bihangange vyinshi cane mu guhindura amanoti y'ibipapuro mu mwaka uheze. Intambara ya Viriano Ndikuri irashushe, intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse iriko iragera hakomeye, kandi igihe cose agwaniye no mu rwizatunga yisanga ariko ararwana n'abandi bagenerale. Ubwo banishavune vyinshi mu basenze DFDD muri kino gihe, abo niho bimugoreye kumenya ubundi musirikare yo kwizera akamufasha kurongora igisirikare. President Ndayishimiye akabona ko abahemu bari mu mpande zose, ntazi abo asigaranye ashobora no kwizera. Ku rundi ruhande rero kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene azi ko atagikundwa si coroshe, amukuye ntazi iyo aca amushira. Yarangije no kumuha amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntari bumugire umushikiranganje kwivuna abanzi, kumbure arashobora no kumukora agaca amufunga nawe nkuko yagize Bunyoni, canke akamurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu ya kure, harimwo mu Bushinwa canke mu Burusiya nkuko bikunze kugenda ku ntwazangabo zikomeye zigijwe kure. Ico bikoze rero ibihe ntivyoroshe kuri President Ndayishimiye. Imbere y'amatora batanguranye nk'abagenzi nka bose, ariko bahinduka abanzi. Busuma bakoze rero babukariye na President Nkurunziza, abandi rero yarabubarekeye kugira bagume bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ivyo bintu rero ku bantu bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi n'intambara itoroshe.
abasirikare bakifuza kuronka indongozi nshasha inyuma y'imyaka 12 mu butegetsi bwa Prime Niyongabo. Hari umwe rero mu basirikare yasomye iyo nkuru tubagejeje ko yagize ati somya aya majambo nsanze ari ukuri kuzuye General Prime Niyongabo nibaza ko n'ubu ataremera ko twongeye agashahara. Amajambo yavuze yari amajambo y'agasuzuguro. Mu kwezi kwa gatatu 2023 agiye gusezera ingabo zari zagiye mu rwego rwa EAC yavuze aya majambo ati mwavuze ngo muzondasa amafaranga atabonetse nabizaniye ni mundase amafaranga ntayahari n'utuzoboneka muzotubona muri juillet 2023. Naho nyene si birya mwimvira n'akantu gatoya kazoba kabonetse. Umva rero adashoboye kubandanya akora akazi nakure umwambaro yitahire, niko Prime Niyongabo yari abatangarije muri 2023. Hari n'ayandi makuru menshi ariko aravugwa cane, haribazwaho indege yari ijejwe kurera umukuru w'igihugu niba itarakorwa canke yarakozwe. Indege yari ijejwe kurera umukuru w'igihugu iri muri Espagne mu kurindira ko uburyo buboneka bwo kwisanura nk'uko vyaraye bitangajwe n'umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere. Umushikiranganje akemeza ko buri mwaka hari amafaranga agenewe iyo ndege yo kuyirihira ikibanza ibitswemo canke parking. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji akaba yaratangaje ko iyo ndege yari ijejwe kurera umukuru w'igihugu iri Madrid muri Espagne ko hacitezwe uburyo bwo gushobora kuyisanura kugira igaruke mu Burundi gukora akazi yari ijejwe. Rero yabishikirije ku munsi w'ejo mu nama nshinga amateka mu gihe yari yatumiwe gusigura integuro y'ibwirizwa iha uburenganzira Repubulika y'u Burundi gushira umukono ku masezerano hinyanyuye agenga ivyo gutwara abantu biciye mu kirere. Umushikiranganje Nijimbere rero akaba yarashikirije ko hari ibikorwa vyo gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye bifashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubushinwa cane mu gusubiramwo piste parking n'ababiro y'abajejwe ikibuga c'indege. Ikindi nuko leta y'u Burundi rero yishimikije yambona kazoza 2040 gushika muri 2060 hategekanije isubirwamwo ibibuga vy'indege ntonto zikoreshwa hagati mu gihugu mu gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere. Bimwe mu bibuga vy'indege rero bikashobora kubakwa n'ici Bugendana, Ikirundo na Mwumba, Ingozi hamwe n'abandi. Ariko nkuko Marie Chantal abimenyesha bisaba uburyo bwinshi ari naco gituma ariko haraba amasezerano ko bashobora gufata mu mugongo ibi bikorwa kandi ko bigeze kure. Kucerekeye indege yarera umukuru w'igihugu Marie Chantal Nijimbere yemeza ko umurwi w'abahinga bamaze kugenda muri Espagne kwirabira uko ibikorwa vyogenda kugira indege isanurwa ariko uburyo bukiri intambamye igihe cose habonekera uburyo ibikorwa vyotangura. Ikinyamakuru UBM News canditse inkuru ku itariki 9 Kigarama 2024 cibazaho ibibazo vy'ubutunzi Uburundi burimwo vyoba vyaravanye. Kiza ca COVID-19 ibihano vy'agatora Uburundi bwafatiwe muri 2015 hamwe n'intambara yo muri Ukraine n'ivyo ngo vyakweza ibibazo vy'ubutunzi Burundi buriko buracamwo nk'uko vyemezwa na Evariste Ndayishimiye. Nabiruko President Ndayishimiye akaba asanga Uburundi arico gihugu ca mbere mu karere ubuzima buzimbutse, atanga akarero k'umuceri w'Uburundi mu karere kose ari uzimbutse. President Ndayishimiye rero akaba yishura ku bibazo vy'umumenyeshamakuru wa Regional TV5 Le Monde kuwa gatandatu heze yamenyesheje ko impamvu Burundi bwari buriko buca mu bihe bitoroshe by'ubutunzi ari inkurikizi z'intambara yo muri Ukraine, ibihano Burundi bwafatiwe n'amakungu hamwe n'ikiza ca COVID-19. President Ndayishimiye akameza ko naho biruko Burundi buharurwa mu bihugu vya mbere ubuzima buzimbutse geranije n'ibihugu bibanye. President Ndayishimiye agatanga akarero k'umuceri w'i Burundi aho usanga uzimbutse gusumba ine miceri yose yo mu karere. Nayo kuvyerekeye ibibazo vy'ibitoro President Ndayishimiye akemeza ko Burundi ari igihugu kidashika kwibahari bezo rero bigatuma igitoro kigora gushika mu Burundi. Kene nuko atabigayo vyo bibika ibitoro Burundi bufise baja kubikura Dar es Salaam muri Tanzania, ariko ko ikibazo kigiye guterwa umuti mu kuko hagiye kubakwa ibigega nteza kazoza ibicumbura birashobora rero kubika igitoro mu misi myinshi c'intega kazoza.
Ikinyamakuru SOS Media Burundi gitangaza inkuru zigiye zitandukanye kivuga ko abigisha mu mashuri ari mu makambi y'impunzi bagoma baheba akazi. Abo bigisha rero mu mashuri akukira amakambi y'impunzi bamerewe nabi muri iyi minsi abigisha bakaba baheba akazi bagoma biyongera n'agashara gato no kwigisha abana babaraba ribi nivyo bituma abigisha baca baheba akazi bagasiga uko abana bakeneye ubumenyi. Umugisha wese yigisha mu makambi umwigisha wese yigisha mu makambi y'impunzi z'abakongomani mu Burundi ahembwa amafaranga 100 y'amarundi akaba ari make cane uravye kuntu ibiciro biguma biduga. Ikindi kiraje incigiro ry'igifatiye abanyeshure n'abigisha benshi bakavuga ko hari abanyeshure batagira indero bakitwara nabi kubera baba bazi ko bakengewe n'amashirahamwe amwe bagira neza akorera mu makambi. Amashirahamwe rero aca aza kwitambika akavugira abanyeshuri iyo bahawe uduhano dusanzwe dutegekanijwe hisunzwe ingendo mbi baba berekanye kandi ko atabo vyihanganira. Ivyo bituma n'umwigisha yumva atobandanya yigisha mu gasuzuguro nkako. Bonfils aheruka guheba akazi akavuga ko kuri uwo mushahara wa soda kwigurira ivyankenerwa mu muryango ibiciro vy'ibifungurwa vyigwije gatatu mu gihe ibifungurwa bitangwa na PAM vyagabanutse umushahara wiwe utagikwiye gusenga ishobora no kugaburira umuryango wanje. Ivyo niko n'abandi bigisha babibona bakavuga ko batagishobora kwikenura mu bikenewe vyibanze. Aca yiyongera ko n'ingendo z'abanyeshuri b'impunzi abigisha bemeza ko atawe yihanganira abanyeshuri bakora ivyo bishakiye badatinya guhanwa. Ivyo bituma rero igikorwa cacu kigora kurusha kandi tukavyimba umutima nk'uko bivugwa na Ahishakiye. Kutagira indero nko tubaha birazingamika imigenere y'umwigisha n'abanyeshuri hamwe n'ibijanye n'indero muri rusangi. Ahishakiye akavuga ko yafashe ingingo yo kuva mu gisata c'uburezi kugira akore ivyo guhanahana amafaranga kuri telefone ngendanwa ngo ndashobora kubeshaho umuryango wanje ata mutima uhagaze nk'uko vyangendera nkiri umwarimu. Abavyeyi rero babana nabo nyene barahagaritswe umutima nuko ibintu bimeze. Umuvyeyi aba mw'ikambi ya Kinama buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi arerekana ingene bihebuye ubukene bw'abigishwa bikaba bizingamika indero n'akazoza k'abana bacu. Twifuza ko bigishwa atamaze kugira ngo bagire amahirwe mu buzima. Abandi bavyeyi bakaba bibona kumwe n'uwo muri uwo mwanya bakamenyesha ko umwigisha umwe aheba akazi bisiga igihengeri kigoye kuzibira. Makambi y'impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi rero arimwo abigisha batari munsi y'amajana 316 b'impunzi hamwe n'abarundi babakutsa kivi nk'uko tubisanga mu cegeranyo ca HCR bafashwa rero n'iryo shirahamwe rikukira risanzwe ryitaho impunzi. Dukengurukiye mu mwese mwadukurikiye muri aya makuru mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi tuza kubageza ko masaha ari imbere. Iyi ni Imboneshakure Hejuru TV. Bane bahezagire.